Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye ko bageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nka politike, ubutungane ndetse n'ibiriko biratangazwa n'abategetsi batandukanye hirya no hino mu gihugu. Ni mu gihe benshi mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bo babona ko ibikorwa vy'umukuru w'igihugu nubwo vyama bivugwa kenshi mu majambo atana kimwe kija mu ngiro. Aha bagafatira cyane ku majambo yagiye atangazwa n'umukuru w'igihugu ko Burundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040 ndetse bukaba buteye imbere mu mwaka wa 2060, ariko bo boraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe bakabona ibintu vyarayangaye gusumba uko vyahora mu kiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza. Ibi ngo vyo bari navyo biriko birakwega intambara zidasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD, aho bamwe batifuza ko Evariste Ndayishimiye yoserukira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'2027 bagende ku kungene icizere abenegihugu bari bafitiye uyu mugambwe cagiye kiragabanuka gushika naho abagumya banga nabo bwabo bavuga ko batifuza kuzosubira gutora CNDD-FDD. Ibi ngo vyatanguye ubundi kugaragara mu mwaka wa 2024 ubwo iperereza ryaja gusomba amakuru mu gihugu mu banyagihugu, gusoma urusaku mu gihugu bakagarukana amakuru adahumuriza Evariste Ndayishimiye. Aha mu vy'iperereza bamubwiye ko agomba kwitondera cyane uwitwa Honorable Agatogwasa kuko umwanya n'umwanya yo mwigarukana mbere ko bashatse no kumwe mu matora ivyo bitokunda. Munkundire mwumvirize kuko ingingo nyamukuru aya makuru ashimikiye ko nitwe twayishikako. Ico gihe Evariste Ndayishimiye bamubwira ko Agatogwasa baramutse bahiganwe no kumwe bitoba bigishobotse bazanye iminyanyuro yabo, bateguye kwaka Agatogwasa umugambwe CNL kugira ngo bawuhereze uwundi vyitwa ko agendera mu kwa President Evariste Ndayishimiye, ndetse binavuga ko baturuka ku gatumba kamwe ari we Nestor Girukishaka. Ivyo vyarabaye mu mwaka uheze, mbere mu kwezi kwandamukiza ku mwaka uheze nibwo amakuru yagiye habona ko hari bamwe mu banyagihugu batifuza kuja gufata ikarata y'itora. Ibi vyarakweza impari mu bategetsi, mbere hajeho n'igikenye kugira ngo abenegihugu baje gutora ikarata y'itora. Vyashitse naho serivisi zimwe zitari zigitangwa ku munyagihugu adafise iyo karata. Vyashitse mu mugambwe CNDD-FDD rero babona ko ibintu vyayangaye, ari navyo bamwe mu bagendanye na President Evariste Ndayishimiye ndetse banabaye indongozi mu kiringo c'ubutegetsi bwa President Nkurunziza cose bavuga ko icizere abenegihugu bari bafitiye umugambwe kitagishoboka. Bamwe bati nta kimenyetso na kimwe cerekana imbona kazoza y'umwaka wa 2040 iraje ishinga Evariste Ndayishimiye. Ibi bakabivuga bafatiye ku bikorwa akora biboneka ko bihushanye n'ivyo yirirwa arizeza abarundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko Burundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040, ariko biratangaje ngo kubona adafise inyisho ku bibazo bihanze uburimyi. Ikibazo c'ifumbire mvaruganda carabayakanira abahinga, haciye imyaka n'imyaka abarimyi barihishwa imbere n'amafaranga y'ifumbire ariko ntibigere bayikubita n'iryahumye, ndetse n'udufaranga twabo duhererayo. Ibibazo biri mu gisata c'indero navyo byarabaye ingaruza marumpu. Birateye isoni kuba hari abana b'u Burundi ngo baciga bacicaye hasi nk'uko bamwe babishingira intahe ku dutumba dutandukanye. Nguho rero ibintu biriko birunyuka kuko abigisha baguma bisokora kamwe bakaja gutarataza mu mahanga kubera imishara bahembwa isigara mito cyane kubera ibiciro ku masoko vyazamutse cyane. Iki kibazo kiranahanze abaganga hamwe n'abasirikare. Kuri ibibazo vyose bihanze abakozi ba leta n'abarimyi, Ndayishimiye bafitiye niko leta yamuzimiranye. Hari ibindi bibazo abarundi bamaranye igihe kirekire kandi bikaba biboneka ko atashaka rihari ryo kubikemura. Ikibazo c'amafaranga y'agaciro carabaye akananira abahinga. Ikibazo c'ibitoro co nta nuwirirwa akikivuga kuko acivugira ko avyifatiye mu minwe ngo vyarangaye kurusha, mu gihe amakuru yamaje habona ko amafaranga yo kurangura igitoro yama ava mu banki nkuru y'igihugu BRB ariko atigera ashika mu mashirahamwe yashizweho kugira ngo aje ararangura ico gitoro, abo agaherera mu mifuko y'abategetsi batandukanye tudashobora kuvuga amazina yabo ngaha.
mu gihe rero igihugu kiri muri ako kangaratete, Evariste Ndayishimiye we ngo arubahuka akishongora ko imifuko y'abarundi bose ifise amafaranga kandi iminwa yabo ifise ivyo ifungura. Ndayishimiye ngo yamabwira abarundi ko atoshobora kumenya ko ibiciro vyaduze ku masoko kubera yimbura amatoni y'ibiribwa agaburira umuryango wiwe. Iki gihe Ndayishimiye ngo ntatinya gushinyaguriza abarundi ko ari abanebwe, ariko we n'umukenyezi wiwe bakishongora ko ari abanyamwete. Nkuko amakuru adushikira, ishavuriraniga hoba mu banyagihugu bato bato ndetse no mu bihangange. Bamwe bati Ndayishimiye yarembejwe n'ibibazo by'abamenyesha makuru akabura hamenera, aca atangura kuvuga ko atawuvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Umukuru w'igihugu ubwiwe yabwiye abarundi ko ubu vyopfuma agiranije no kungera intwaro ya sogokuru wiwe yari yarisha igihugu mu bisata vyose. Ngariko yashitse kuri ingingo nta na rimwe arubaka kwerekana ukungena igitoro n'amafaranga y'agaciro vyari umuzibuye ku ntwaro ya President Nkurunziza. Nta nubaka kwerekana ukungena ibinyobwa vya Bralirwa bitaboneka ku ntwaro ya Nkurunziza. Uturerero benshi bavuga ko dutwengeje akunze gutanga nukungene yagwanije ubushomeri mu gwaruka, inzara mu gihugu hamwe n'ingene ubutungane bukora bwigenga. Umukuru w'igihugu benshi bati anunuza icuya c'abasirikare yagurishije kuri mugenzi we Tshisekedi ataco yinona. Ndayishimiye yarungitse abasirikare b'u Burundi muri Kongo mu ntambara iterekeye u Burundi, maze amamiliyoni y'amadolari yose ahembwe agaca ashira kuw'inyuma. Ayandi mamiliyoni ariko ashira kuw'inyuma na amafaranga akura mu gisata c'ubutare. Nkuko vyagaragaye mu mwaka wa 2022 ubwo tukaguye bamwe mu bagwizatunga batandukanye harimo Mayondori n'abandi benshi na ba Musteri. Ico gihe yari kabagiriza ko amafaranga ava mu gisata c'ubutare ataco bigira bayakoza, ahubwo ubwabo aherera mu mifuko yabo gusa ataruherena n'umwe rwinjira mu kigega ca leta. Ivyo vyanatumye afuta amasezerano yose yari yarasimwe n'umwisi Petero Nkurunziza n'amashiramwe yimba ubutare nga mu gihugu c'u Burundi, avuga ko avyifatiye mu minwe. Gushika ubu benshi mu Barundi ntibumva ingene amakamyo yirwa arasohoka igihugu ashoye ubutare ariko akaba atarufaranga na rumwe bivuga ko rwabonetse muri ayo matoni y'ubutare yashowe. Mbere Ndayishimiye akaba yarazanye ishirahamwe yimba ubutare, bikavuga ko nawe ari ishirahamwe rimwegukira. Iryo shirahamwe ryavuzwe ko mu masezerano ahari rifitanye na leta y'u Burundi ko rizohora ritwara ibice 85% murantunge ibice 85% vy'amafaranga yavuye mu kwimba ubutare, mu gihe leta y'u Burundi yo izohora itwara ibice 15%. Ivyo navyo tuzobigaruka ko mu yandi makuru. Ndayishimiye we ngaho kutwubakira igihugu cifashe nkuko yama bivuga mu vyo kubaka, ngo we yibereye mu vyo kubaka urugo rwifashe. Ibi bikabonekera mu mvugo zigayitsa akoresha mu kwerekana ko ari umurimyi adasanzwe akanaba umworozi akomeye. Ariko Ndayishimiye arazi ubwenge kuko ntarigera yishongora ko ari umwimvyi karuhariwe mu mabuye y'agaciro canke umuhinga mu gushora ingabo z'igihugu ku nyungu ziwe. Ngaho rero Ndayishimiye atangaza ko ubutunzi bw'igihugu gifashe neza, akanateza akabwira abarundi ko Uburundi buri mu nzira yo kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040. Sivyo gusa kuko abandi bavuga ko ubwo vyoshoboka ko igihugu gifise President Evariste Ndayishimiye cisununura. Uyu nundi nawe akorera muri kimwe mu bisata tutabashije kuvuga kumva z'umutekano we kuko yohava amenyekana. Igihugu c'u Burundi ngo kirongowe n'umukuru w'igihugu akerebutse ku karimi cyane. President Ndayishimiye ariko adondagura imigambi azorangura wohoro uratega amatwi. Igitangaje Evariste Ndayishimiye ngashije gutangaza ivyo azorangura ntiyigera asubira kubicisha mu kanwa canke ngagaragaza ishaka riboneka ryo kubishira mu ngiro. Hari n'igihe yiyoberanya gasa n'uri karavyitwararika ariko agakoresha umunwa gusa atana kimwe ariko arakora. Bamwe bati ku kijanye n'imbona kazoza ku Burundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040 nivyo yirirwa arabesha abarundi. Igihe yari amaze imyaka 2 ari ku butegetsi, Ndayishimiye yaratetse imitwe ngahava ari uburi kinyoma azoguma ahendesha abarundi. Mu mwaka wa 2022 yatangaje imigambi y'igihe kirekire. Ndayishimiye ngo yemereye abarundi ko igihugu cabo c'u Burundi kizoba cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe no Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Aya mahangiro ubwayo ni meza cyane ngo nta murundi numwe atara yakengurutse. Gicagiye gutangaza abarundi benshi ni ingende inyuranye n'amajambo yagumye iranga Evariste Ndayishimiye.
umukuru w'igihugu yatangaje iyo mbona kazoza inyuma y'igihe gito abarundi bamenye ko ubwiwe yifatanije n'abanyonyizi bivye imiriyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda. Abarundi bafatiye ku majambo meza yavuga ngo bari bazi ko umukuru w'igihugu yahejeje kwikanda Burundi atazongera gukora ku mahera y'igihugu. Benshi bati abakurambere nibo bayamaze ngo iyakariye ntigata. Ndayishimiye yagumye aterura amafaranga y'igihugu agashira ku nyuma taco yinona agakura ni mu mwaka w'2023 aho yaturiye imiriyaridi zaba amajana 3 mu mafaranga y'amarundi yizigenewe gukwiragiza ubukwavu mu ngo zose zigize Burundi. Imyaka 3 irigoro yatarugo na rumwe ruhabwa kwavu na Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yabandanije ibikorwa vyo kunyereza ubutunzi bw'igihugu mu nzira nyinshi yikinza akajagari k'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Biravuga ko we n'umukenyezi we bateraguye amafaranga y'agaciro muri BRB bavuga ko ishiramwe ryabo Prestige rigiye kuzana ibitoro, ariko ivyo bitoro ntivyigeze bishika. Si ivyo gusa, uyu arabandanya intahe yiwe. Umukuru w'igihugu ntiyagarukiye ku mafaranga y'igihugu gusa, yaranatandukiriye igisata c'ubutare naho nyene asya atazambaye. Ndayishimiye yarigaruriye amabuye y'agaciro ku buryo iki gihe yimba ashira kuba inyuma taco yinona. Aho muyimba ashira aho ni mu gihe mu bindi bihugu amabuye y'agaciro yazamura igihugu mu buryo budasanzwe. Mu bindi bihugu ibisata nka vyose usanga bizamurwa n'uburyo buva mu butare. Vyari vyitezwe ko ubutare ari bwo buzofasha Burundi kwivyukiranya mu butunzi, indero, uburimyi, amagara y'abantu, umutekano, ubuhinga bwa none n'ibindi. Wawundi ati umwizu uva ku bukuru gakwira hose. Muri ico gihe umukuru w'igihugu abariko ngariba amatunga y'igihugu ntatamba yirorera. Ibihangange bindi navyo biguma binunuza igihugu atacamira. Ibiturire vy'umurengera bibe biriko birashikanwa mu masenere kugira ngo abakomeye baba ari bo batsinda imanza. Abapolisi n'imbonera kure baba ariko barahonyora abanyagihugu mu mihingo y'u Burundi batangishwa amahada batazwi n'amategeko. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru barimwo abashikiranganji baba ariko baranyuruza amafaranga leta yageneye imigambi kanaka n'ibindi vyinshi cyane. Uti muri make imashini y'abasuma iguma mu kazi amasaha 28 kuri 28. Guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku mbonera kure ntoya zo mu ducimbiri abasoma ntibahengeshanya kununuza igihugu. Bamwe bati none koko iyo ngende igayitse yimiswe n'abategetsi karandagata no mu batware bo hasi niyo bizoshikana Burundi kumbona kazuza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040. Ni kuki uvuze kumbona kazuza Ndayishimiye ngari nkinamicaca yitwa umwasi w'igihugu? Ngo vy'ukuri hagati y'umusuma n'uwudo mu rutoke ku musuma ninda ari umwansi w'igihugu. Ngintwari hemukira abanyagihugu n'igihugu kuri urwo rugero ngibikwiye gusezererwa burundu. Ngiyo ngendo yo kununuza itunga ry'igihugu ku rugero rukabije iri mu biriko biratuma urwaruka ruriko ruriyumvira ukungene ngo ubutegetsi bwa Ndayishimiye na sendede yiwe ngo bworandurwa bukarambikwa ku musozi nk'uko uyu abishikiriza. Yakabishikiriza agendeye cyane ku majambo yatangajwe n'umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara uri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho avuga ko ivyo benshi bariko baragwanira bari mw'ishamba ari navyo umuhari CNDD-FDD bakiri ku rugamba wamye ushikiriza cyane rero ivyo byose ngo bavuga bakiri mw'ishamba barashitse ahubwo bakora igihushane cavyo. Ahangaha rero akaba ariho bahera bavuga ko Ndayishimiye gose ibi bariko barakora n'abategetsi bo kwikubita agashinyabona bakareba ko ubutunzi bw'igihugu ndetse n'ibindi bisata byose by'igihugu vyodebukirwa maze bigatangura gukora neza ukuri kwamye. Ni mu gihe mu Kayanzaho ishirahamwe abagabo mu gahinda risaba leta guhinyanyura amategeko y'ingo n'imiryango mpanavyaha n'ayandi. Boniface Nduwimana ayoboye ishiramwe abagabo mu gahinda agira ati kwigenekerezo 12 Myandagaro umwaka wa 2026 umukuru w'ingabo afise imyaka 47 asanzwe aba ku mutumba gati yarakubiswe arakomereka bikomeye mu mutwe n'umugore we bivuye kudahuza ku mwana. Uwo mugore yavyaye ahandi akamuzana aje kubaka, umugore arapfunzwe. Kwigenekerezo ya 18 Myandagaro uyu mwaka wa 2026 Iradukunda Jean Paul w'imyaka 24 yacumiswe imbugita n'umugore wiwe bamaranye imyaka 3 acaritaba Imana, umugore arapfunzwe.
Kwigenekerezo wa 19 myandagaro uyu mwaka wa 2026 umugabo asanzwe ari umudereva afise imyaka yababa 42 yarusimvye aho umugore wiwe yafashwe agiye kumucumita imbugito. Umugabo we wamusanze ku isoko nkuru ya Kayanza. Umukuru w'ishiramwe abagabo mu gahinda yongeye ati harageze ni haba hatararengana ko haba imyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ayo mabi akorerwa abagabo kandi yagwiriye cyane. Boniface Nduwimana asaba leta y'u Burundi ko amategeko mpanavyaha, amategeko y'ingwe n'imiryango hamwe n'amategeko bahana abakoze ikubagurwa rifatiye ku gitsina kayo mategeko yohinyanyurwa kuko hari abakenyezi bafatwa bakoze ivyaha bihambaye maze ubutungane bugaca barekura bwisunza amategeko atarahinyanyurwa. Aho mwishiramwe abagabo mu gahinda bagasaba abagabo bose kuva mu gacerere bakavuga amabi abashikira mu miryango. Boniface Nduwimana ayoboye ishiramwe abagabo mu gahinda akaba yabiyagiye ikimenyesha makuru gikomeye ubwo yari mu gisagara ca Kayanza. Ni mu gihe kandi tukiri ngaha tubandaniza kubivugwa mu gisata c'amategeko. Muti nayahe makosa umucamanza yakiriye urubanza rwungurujwe ashobora gukora akayahanirwa. Iyo bishitse uwagezwe icagasiba mu rubanza rwungurujwe ntihagire n'umuserukira aho bica bigenda gute? Ivyo ni bimwe mu bibazo vyishurwa n'ingingo 175 n' 176 z'ibwirizwa nimero 1/09 ryo kwigenekerezo 11 Rusama mu mwaka wa 2018 rihindura igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa mu Burundi, Code de procédure pénale mu rurimi rw'igifaransa. Ingingo 175 mu gace ka mbere igira iti umucamanza wa sentare y'iyungururizo yituwe nta zindi manza buranisha ivyerekeye ingingo yungururijwe bidaheze kandi agategerezwa gufata ingingo mu minsi 15 y'akazi yuzuye iharugwa kuva yituwe bitagenze ukagafatirwa ibihano bijanye n'amakosa y'akazi. Ikibandanya mu gace kayo ka kabiri iti mu gihe uwagezwe icaha atari mu micungararo yaho sentare isasa mu ntahe y'umwiherero canke mu gihe ataserukiwe n'umushingwamanza wiwe canke yatamufise we yamutumye kumuburanira, umucamanza arashobora gufata ingingo afatiye ku nzandiko yashikirijwe. Nayo kubw'ingingo 176 mu gihe ingingo yafashwe n'umucamanza wa mbere y'ukutemeza ingingo yo gupfunga ivy'agateganyo canke yo kutongereza ikiringo cyo gupfunga ivy'agateganyo hinduwe niyo umucamanza wa sentare y'iyungururizo ikiringo uwagezwe cayo pfunzwe ivy'agateganyo canke co kongerejwe kuri iryo fungwa gishingwa no umucamanza wa sentare y'iyungururizo ariko ntigishobora kurenza ukwezi kumwe. Ico kiringo gitangura guharurwa kuva umunsi ingingo ya sentare y'iyungururizo itanguriye ko gukurikizwa. Mwomenya ko iri bwizwa shingiro ryanemejwe n'inama nshinga amateka ku igenekerezo ya 18 ndamukiza umwaka wa 2018 ririgwa n'inama nkenguza amateka rishigwa ku mukono n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo ya 11 Rusama umwaka wa 2018 kandi ryasohowe muri bulletin officiel du Burundi nkuko amakuru adushikira abivuga. Ayandi makuru agezwe ko mu Rumonge bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kigwena baridoga ko bonesherezwa imirima. Iyo mirima yonwa n'inka zigisha murantunge. Iyo mirima yonwa n'inka zigisha ziboneka cyane muri zone Kigwena iri muri komine Rumonge nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ngo ziva makomine hano Rubibe na komine Rumonge. Izindi zikaba ari z'abanyagihugu badashaka kororera mu mpongore. Mwitangazo ryatewe ku mukoro na mustanire wa komine ku igenekerezo ya 10 myandagaro uyu mwaka wa 2026 Augustin Minani yari yasavye ko izo nka zose zoba zasubijwe iyo zaje ziva nayo utokubahiriza iyo ngingo agahanwa. Inka 30 rero nizo zari zimaze gucibwa amande kuva ku igenekerezo ya 14 myandagaro uyu mwaka inyuma y'isango ntarengwa ryari ryatanzwe. Amande angana n'ibihumbi 15 akaba ariyo acibwa buri nkifashwe igisha canke itari mu ruhongore. Bamwe mu banyagihugu bizera ko iyo ngingo izotuma hagabanuka umurindi w'inka ziza kugisha muri iyo komine muri iyo zone Kigwena zigahena zikonona indimo zabo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo tujucekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baraho mu bambira shikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politique hagati y'akazi na muntu imigenderanire nani bakungorese n'ibindi byinshi biriko biravugwa ijya nino mu gihugu cy'u Burundi. Numpuza TV rero Imana ibazagire mu kugwa vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.